Reka nsubire ndabakengurukire kandi mbahe kaze inshuti banywanyi bacu mu makuru n'ibiganiro mwumviriza kwibonesha kure yanyu kandi yacu ya Burundi News TV. Reka mbakengurukire cyane mwe mwese mutwumviriza muherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye hirya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Eka ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'iyi video muraba handitse ijambo sabone mufyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ndababwira ukuri ibintu umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geras Ndabira bahejeje gusaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Wilson Ndayishimiye birateye ubwoba. Yasavye ko leta yosubizaho igihano co kwicwa ku bantu ngo bari gusubiza igihugu inyuma n'abakorana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, harimwo abashinga amateka yagirije gushora y'igitoro bidakurikije amategeko ngo bamaramaze leta mvyeyi. Umukuru w'igihugu aravuga iki kw'ivyo yasabwe n'umukuru w'inama nshinga amateka? Abanyagihugu bo baravuga iki kuri iyo ngingo? Turaza kubibashitsako mw'idonido ry'amakuru yacu, bikabuka mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane adushikira ari uko hatahuwe amabanga akomeye ku catumye Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batarungika abasirikare muri irya myimenyerezo y'ingabo za EAC iriko irabera mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Hari amakuru akomeye cyane twaronse ko Tanzania izosangira amakuru yose n'ivyo bihugu vyompi. Mu nyuma Tanzania yoba ari umugambanyi. Hari inama yabaye imbere gatoyi yuko abasirikare b'ico gihugu barungika mu Rwanda. Ni ibiki vyayivugiwemo? Navyo baza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu, bikabuka mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ku mwicanyi ruhebwa wa nyene icubahiro General Major Wilson Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, kuri bagiye kumara abantu mu Kayanza. Vyamenyekanye kandi ko umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuce yatanguye gusaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Wilson Ndayishimiye gutanga imihoho atakirinze gusabwa, bitabuko kudeta igaca itangazwa. Ni mu nyuma z'uko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega hamenyekanye kandi amakuru akomeye cyane yuko umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yasavye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Wilson Ndayishimiye gutanga imihoho atakirinze gusabwa. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane yari amaze iminsi aje ahabona ku bijanye n'indyane hagati y'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere n'ibiro vy'umukuru w'igihugu, vyagiye birakwega amajambo atari makeyi. Byaratanguje n'indyane zikomeye cyane mu bategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico womenya co byaratanguje n'indyane zikomeye cyane hagati mu bategetsi b'igihugu cacu c'u Burundi, ngo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Wilson Ndayishimiye nayo ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC yatangaje ko hari abasirikare biyonkoye ku murwinyeshamba yo mu 2023 bakishikana mu birindiro vya FARDC mu gace ka Kanyabayonga. Hari amakuru kandi akomeye cyane ko hashizwe ko umurwi wo kugandagura General Sultani Makenga. Ese uwo mugambi wa leta ya Kinshasa uzoshirwa mu ngiro canke n'ibirya bibandanya bitangazwa na leta ya Kinshasa? Eka ndagusabe kumanuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone fyonde ko niba utarabikora. Ndagukengurukire cyane kandi wewe wabikoze. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire ku munsi w'ejo kwigenekerezo ry'13 ruhesha umwaka w'2024, aho umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geras Ndabira yagirije abashinga amateka ko ataco bariko barakora kugira ngo ikibazo c'igitoro gitorerwa umuti, hamwe n'ibindi bibazo bijanye n'amafaranga y'agaciro, ngo kuko abo bashinga amateka bari mu banyegeza igitoro abandi bakagishora mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Geras Ndabira yagize mu majambo yiwe ati abantu bari kunyegeza igitoro, umuntu agafatanwa litiro zishika ku 3,000 canke 5,000. Uwo muntu abikorera iki? Namwe mugaca muvuga ko
ko atagitoro gihari kandi muri mwebwe usanga mubinyegeza mu mazu canke bagenzi banyu mugabo abashinga amateka bagaca bahora hanyuma bakagaruka bakakigurisha ku mafaranga menshi hama ngo bagaca batangaza kumwe abazungu bagira Uburundi bagashirako amananiza n'ingingo zikenesha Uburundi bagatwenga ngo ibihugu vya Afrika ntibizigera bitera imbere kandi bariko barasahura igihugu. Umukuru w'inama nshingamateka kandi yadomye urutoke ku bantu banyegeza igitoro kugira bagumura abanyagihugu, aca aravuga ko kandi bamwe mu bashinga amateka bavuga ko atagitoro gihari bakwiye kuvuga ko igitoro kiriho mu Burundi. Yabajije kandi aho ikiza kija. Gerace Ndabira bakabona ko leta ya nyen'icubahiro General Major Wilson Ndayishimiye yosubizaho igihano co kwica kuri abo bose banyegeza bakanyuruza igitoro kugira ikibazo gitorerwa umuti. Ivyo yabivuganye agashava agira ati dusabe leta isubizeho igihano co kwicwa umuntu wese afashwe yiba nyegeza igitoro aca yicwa. Kumbure vyogabanuka kuko abantu bari gusubiza igihugu inyuma no gutera ingorane abanyagihugu. Yongeye kandi kugira ati bashinga amateka hari ivyo muvuga rimwe na rimwe kumbure mutabona neza, na cane cane ko ngo biboneka ko nta bantu bava mu Burundi baje hanze kuvuga ko nta gitoro kiri mu Burundi. Mu Burundi ntibushoboye kuriha. Yabajije abashinga amateka impamvu ivyo navyo batabivuga, bikabuka mu nyuma z'uko makuru akomeye cyane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu kuri urya mwicanyi ruhebwaho umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Wilson Ndayishimiye umaze abantu mu ntara ya Kayanza. Ni amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira kuri uyu minsi irabaye indwi. Komiseri Moise arakaza bataziranyenganyenga ko zibara mu kugandagura umunyagihugu yitwa Joseph Habiyaremye muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Iminsi irabaye indwi nyenganyenga ataco abajijwe. Hagati aho nyenganyenga wabandanya kwigamba kw'amabakora yayatumwe n'umukuru w'igihugu. Ivyo bigatuma abategetsi bose bo mu Kayanza bamutinya. Umwe mu bategetsi bo mu Kayanza wahaye ikiganiro umenyesha amakuru wacu mu majambo yiwe yagize ati Burundi News TV twaragerageje kubaza abategetsi batandukanye mu Kayanza uko basigura iyicwa ry'umunyagihugu Joseph Habiyaremye yishwe na nyenganyenga kw'igenekerezo ry'umunane Ruheshi uyu mwaka w'2024. Kumvo z'umutekano wabo ntituza kuvuga abo twaganiriye. Kino kibazo kirabagora rwose kwishura. Mu mwanya wa mbere bashima gusubiramwo ivyo nyenganyenga yabwiye umwe muri bo. Ngo nyenganyenga yababwiye ko yari afise amakuru ko Joseph Habiyaremye yakora forode agashora ikawa mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Abapolisi baje kumusaka basanze ibiro 6 vy'isukari be bamuzane. Basanze ibiro 6 vy'isukari be n'umunzane nta kawa bahasanze. Yavuze ko baciye bahura n'umugabo yarazanye ibiro bikeya vy'ikawa kwa Joseph Habiyaremye. Babandanya bavuga ko nyenganyenga kandi yavuze ko Joseph ari we yamusabye ngo aje kumwereka banyegeza ikawa, niko kumujana muri kiriya gitara c'ipinusi yarasiyemwo ku rubibe rw'u Rwanda. Nyenganyenga ngo yabwiye abandi bapolisi ko ngo bageze muri ico gitara kubera hari ahantu hamandagara umuntu agashungukira mu Rwanda. Joseph yaragerageje kwiruka, nyenganyenga caramurasa mu mugongo. Aho umuganga yaravye ikiziga arabona ko urusoro rwinjiye mu mugongo ruserukira mu mutima. Mu mugongo hariho agakomere gatoyi, mu mutima naho harugurutse cane, harugurutse rwose. Ariko rero biragoye kumenya ivyabereye muri iryo shamba kubera vyabaye hagati y'abantu babiri bonyene. Umwe akaba yarapfuye nayo. Mu makuru akomeye cyane adushikira ava mu gisirikare hoho kuri ubu imyidogo y'abasirikare bahora muri Somalia ni yose. Ibatayo ya 70 n'iya 71 zahora muri Somalia ziherutse gutaha mu Burundi batashe batarigera bahembwa n'ukwezi na kumwe gusa bakoreye
n'ukwezi batashe batarigera bahembwa n'ukwezi na kumwe gusa bakoreye. Abasirikare ntibatahura ingene barungikwa mu bikorwa vy'amahoro muri Somalia bakamara y'umwaka ariko bakarinda bagaruka mu Burundi batarigera bahembwa. Bariyamiriza ingene bibwa mu kubavunjira amadolari ku giciro kiri hasi y'ica kabiri c'agaciro k'idolari muri kino gihe. Intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yarungikiye ikete umumenyesha makuru wacu rigira riti amahoro neza wewe mugenzi w'abarundi bose, twashaka mutuvugira kwijwi ryanyu rigera leta y'u Burundi n'igisirikare c'u Burundi barabe baduhemba agashara kacu ka timisi. Ibaze kumara umwaka wose mu mahanga uriko urakora hama mu gataha n'ukwezi na kumwe baduhembye n'akamaramaza. Ho ndavuga ku mabatayo ya 70 na 71, izo zose twahejeje gutaha itariki 6 ruhesha umwaka w'2025 umwe arahembwa. Ikibabaje hari n'abatashe muri ruheshi umwaka w'2023 bagiheraniwe. None ivyo bintu twovyita gute? Ikindi kibabaje ubu ntawuzi ko mu Burundi ibintu vyose vyaduze kugeza aho idolari rimwe rivunjwa yarenga ibihumbi 6 vy'amarundi, ariko abo basirikare bobo bakavunjirwa idolari ku giciro ca beribe kidashika no ku bihumbi 3 kw'idolari. Ni ukuvuga ko ngo babaha ica kabiri c'amafaranga baba bakoreye, kandi aho ngo baca bongera bagakatwa ibihumbi 150 buri kwezi. Ayo mahera ngo ntibazi ico akora kuko leta yo barazi iyo bayakura. Iyo hatanzwe raporo y'amafaranga leta yakoresheje mu mwaka, ayo mafaranga batwara abo basirikare ngo ntiyigera avugwa. None ayo mafaranga yoba ajya hehe? Mwiyumvire namwe, umusoda arakora umushahara wiwe ukaza, ariko akazawuronka n'umwaka wararenze, hanyuma uwo mushahara hakaba abandi babanza kuwukoresha ivyo bene uguhembwa batamenyeshejwe. Bawuhembye naho umusirikare yawukoreye bagaca bamuha munsi y'ica kabiri c'umushahara yakoreye. Umusoda araruha, ariko hakaba umuntu atazwi azotwara yarengeje igice c'umushahara w'umusoda. Turasavye umuco kuri bino bintu, turasavye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igisirikare kwiyumvira ku buzima bw'umusoda. Bikabuka mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane twakubwiye ari kuvugwa ku njyane ziri hagati y'abategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane cane hagati y'umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma z'uko hari haheze igihe umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye asaba Gervas Ndirakobuca kwisigura ku makuru ariko aravugwa y'ibijanye n'uko yoba ariko arihagira amatongo y'abanyagihugu hirya n'ino mu bisagara bitandukanye, na cane cane ku migwa mikuru y'intara eka no mu gisagara ca Bujumbura. Kuri ubu noneho hari amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira ko Gervas Ndirakobuca yasavye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho atakirinze gusabwa, ko natabikora umugambi wo kumutembagazeka ni kudeta igaca itangazwa uraca ushirwa mu ngiro. Ese Gervas Ndirakobuca wahora ari Somambike w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yishingikirije kuki gusaba umukuru w'igihugu gutanga imihoho? Eka kandi muvyibuke ko bari mu mugambwe umwe. Ivyo bibaye mu nyuma z'uko bamwe mu bahurikiye mu runani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bari basavye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko yotanga imihoho na leta yiwe igasambuka. Kuri ubu noneho turibaza niba wo bari umugambi w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kugira bace bahuma amaso abanyagihugu n'abatavuga rumwe nabo. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ese aremera ivyo ariko asabwa n'umushikiranganji wa mbere vyo gutanga imihoho? Ese natabikora
koko kudeta iraca itangazwa atembagazwe nk'uko generali Gervais Ndirakobuca abitangaza. Ni amakuru akomeye cyane abamenyesha amakuru bacu babandanya kugira ko amatohoza ibiza kugenda bidushikira turabashitsa ko vyose ido nido. Biruko kandi mu nyuma z'uko kurarya amakuru arebana n'amagara ya General de Police Guillaume Bunyoni ufungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega wasohowemo akajanwa mu ivuriro ryo hanze y'ibohero kugira amagara yiwe abashe kwitabwako. Twarondeye umwe mu bacungera ibohero usanzwe aduha amakuru aca aratubwira ko gushika ubu gihangange General de Police Guillaume Bunyoni ataragaruka muri iryo bohero kuva ku munsi w'ejo yajanwa na Rusehabaniha. Ni amakuru akomeye cyane adushikira. Abamenyesha amakuru bacu barabandanya gukurikirana nibaronka amakuru yaho agwariye tuzabibashitsa ko mu makuru yacu azabiruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ari yuko igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC catangaje ko hari abarwanyi umurwi w'inyeshamba yo mu 2023 bishikanye mu birindiro vyabo biri mu bice vya Kanyabayonga. N'umurwi w'inyeshamba yo mu 2023 nturagira ico utangaje ku ivyo bitangazwa na leta ya Kinshasa, ariko amakuru akomeye cyane adushikira ava ku rubuga rw'intambara mwako gace n'ayuko imirwano ikaze iriko irabera mwako gace. Eka urwamo rw'inkoho rwumvikana isaha ku isaha mw'ivyo bice, bikabuko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane yahejeje kumenyekana ko leta yashize ku murwi wo kugandagura General Sultani Makenga, na cyane ko ngo biboneka ko ariyo ngingo imwe rudende yoheza intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikaba kandi mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ku bijanye n'uko leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa bafashe ingingo yo kutarungika abasirikare mu myimenyerezo y'ingabo za Afurika y'ubuseruko iriko irabera mu gihugu cibanye c'u Rwanda. Kuri ubu twaronse amakuru akomeye cyane ko imbere y'uko ivyo bihugu bitumirwa kwitabira iyo myimenyerezo byaciye bigira inama ikomeye cyane, ikaba yarahuriyemwo abakuru b'ibihugu bitatu, igihugu ca Tanzania, Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo nama ikaba yari yo kuraba ingene ivyo bihugu bitakwitaba iyo myimenyerezo iriko irabera mu gihugu bifata nk'umwansi wavyo. Eka kandi kwari no kurabira hamwe uko bazaca barabona amakuru yose y'ivyabereye muri iyo myimenyerezo. Igihugu ca Tanzania gica kiremera kurungika abasirikare baco, eka ngo mu nyuma bakazaca basangira amakuru yose yavuye muri iyo myimenyerezo n'ivyo bihugu vyompi. Ni inama yabaye imbere gato yuko abasirikare barungikwa. Hari ayandi mabanga akomeye cyane yavugiwe muri iyo nama, abamenyesha amakuru bacu baracyayatunganya, tuzayabashitsa ko mu biganiro vyacu biza. Eka ndabakengurukire nshuti banywanyi twabanye mu biganiro vyo kuri igenekerezo ry'14 Ruheshi umwaka w'2024. Bakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora. Ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mufyonde ko muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyonde ko. Ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi nimuje kure. Ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.